mumenye yuko hariho ibindi bihugu bifise amoko nka 30. none ivyo bibaho gute? Ejo bundi bambwiye muri Kenya amoko agera kuri 40 twebwe 3 bikatunanira kugera. Kubera iki? Tugatangura kwirukananya kubera iki? Abafise amoko 40 babana. None kuki tutofata akagahugu kacu ko atahandi tuzosaganyiriza tukagakunda tukakabungabunga tukegerananya nka kujya umwana yegenyeza se cyangwe nyina ari mu ngorane, tugasabikanya utuduke dufise, tugakoresha bwa bwenge dufise, hanyuma iki gihugu tukagiteza imbere. Niyo ni 12 muri iki gihugu si benshi cyane dushobora kuvuga ngo inzara iratwishe turabakozi, turashobora gukora bigakunda. Ariko none tuzobigenza gute mu gihe hari bamwe bagendera ku moko, ugasanga abandi bagendera mu busuma, ugasanga abandi bashaka komora abandi? Ivyo rero ni ngombwa ngo tubivemwo, kuko yiri kuragirira nabo wundi ubu uriko wikwegera nawewe. Haze higire rero hagira umurundi ashaka komora uwundi, ndabibasavye nshimitse, birababaza. Twazingiye imbasi vyiza muri ubu budasa bwacu. Murazi yuko Uburundi ni kimwe n'ibindi bihugu dufise ivyiyumviro binyuranye. Nico gituma rero twahisemwo iyo ntwaro ya demokrasi kugira ngo dushobore guhitamwo abadutwara.